bakunzi bahori CANAAN TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Mana nyene amahoro, nyene impuhwe n'urukundo rwinshi, nje imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ushimira ibikorwa byiza dukorera buri munsi. Mu ntege nke zacu ntuduta ntutureka, utugirira neza ukadukomeza, ubitewe n'urukundo ukunda umwana w'umuntu. Rero mwami Imana ndabigushimira, kandi urwo rukundo warutweretse kuva kera n'ubu nturahengeshanya kurutwereka. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye ko vyumvise, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo iyo ukunda umuntu uramufasha mu ntege nke ziwe kugira ngo muhindure ubutunganye. Haleluya. Iyo ukunda umuntu uramwihanganira mu ntege nke ziwe kugira ngo umufashe gushika ku rugezo rwiza nawe ashikaho wumva umunezererewe. Haleluya. Ntucumuta, ntucumureka. N'Imana ntiyadutaye n'uyu munsi ntiduta, mu ntege nke zacu ibandanye dukomeza, ibandanye dushigikira. Haleluya. Rero uko tubona Imana mu ijambo ryayo tuvyaplike mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dusome rero ijambo ry'Imana muri Tito igice ca 3, turasoma umurongo wa 4 dushikane ku murongo w'indwi. Ngo ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugoroka twakoze, ariko ikurikije ubwinshi bw'imbabazi zayo idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa bashasha muri mpwemu yera, uwo yaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abaragwa b'ubugingo budashira nk'uko ibyizigiro byacu biri. Amen. Iri jambo ngira murumva yuko Imana niyo yatumye tuba abo turi uyu munsi. Urugeze rwose woba ugeze ko ntiwabuheshejwe n'ubwenge bwawe, ntiwabuheshejwe n'ibikorwa byawe, ntiwabuheshejwe n'ubwenge bwawe, ariko wabuheshejwe niki? N'imbabazi za Kristo, n'imbabazi z'Imana mu kukwemera ko kuvyagwa ubwa kabiri. Haleluya. Haleluya. Kuko twese abaremwe ngo twaracumuye, ntitwashikira iki? Ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Tout le monde n'akayoya kavutse kavuka arakanyabyaha. Kubera iki? Kubera kamere kacu kandujwe n'umwasi. Twese tuvuka turi abanyabyaha, ariko kigenda kiduhingura n'igiki? Duhingurwa n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. Butuza ko igihe twemeye kuvuka ubwa kabiri muri Kristo Yesu. Haleluya. Mbega uraza kumbaza kuvuka ubwa kabiri ni gute? Kuvuka ubwa kabiri wewe nukwaturisha akanwa kawe ukizeresha umutima wawe ko Yesu yapfuye akazuka ku bwawe kugira ngo aguhe ubugingo. Haleluya. Ntupfa kubivuga ariko urabyizera ukavuga ngo ndi umwana w'Imana, narabyawe ubwa kabiri, narabyawe ubwa kabiri, ndicaremwe gishasha, ukabyizera 100%. Haleluya. Rero ikikwemeza ivyo ni mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu ngo bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugoroka twakoze. Haleluya. Nta bikorwa byo kugoroka wewe wokora byotuma uhinduka icyaremwe gishasha, ntabyo. Haleluya. Ngo ariko
ikurikije ubwinshi bw'imbabazi zayo. Urumva n'ubwinshi bw'imbabazi z'Imana, haleluya, bwatumye uhinduka. Bw'imbabazi zayo idukirisha ukozwa kuzanwa kuvyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa bashasha na mpwemu yera. Mwavyumvise? Tuvutse ubwa kabiri tuba duhinduka bashasha kubera mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Nguwo yaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abaragwa b'ubugingo. Mbese ntushobora kuba umuragwa w'ubugingo utavutse ubwa kabiri. Haleluya. Kandi uko kuvuka ubwa n'ukuri n'imbabazi z'Imana gusa, kuko iyo abatari imbabazi z'Imana abantu bose baba baravutse ubwa kabiri. Ariko wewe wirate ikintu na kimwe. Wewe wamaze kwizera uyu mwami, ntiwirate ikintu na kimwe, ariko wiratize ubu bwinshi bw'imbabazi. Bisigura ngo natwe mu buzima tubamwo, mu ntege nke z'abagenzi bacu, ari abo twubakanye, ari abo tubana, ari abo dukorana, mu ntege nke zabo tubagwize kw'imbabazi nk'izo natwe umwami wacu yatugwijeko. Haleluya. Imana yatugwije kw'imbabazi, natwe dusaba kuzigwiza k'abandi. Cyane cyane ndagomba kwinjira mu rugo. Uyu munsi uraje kubana n'umuntu ugasanga ari intege nke runaka afise, yaguhishije, ukaca ukraka ukavuga ngo ntibishoboka kumeze gutya, jewe ndabihebye, je ndagiye, cyangwa ubundi ati je ndagutaye, ndagiye kurondera abandi. Oya, mugwize kw'imbabazi nk'izo umwami nawe yakugwijeko. Muronka akanya kuko ukiganirako, umubwira uti ingeso ntayo nkunda, none reka dufashanye, gerageza ukamuba hafi, ukamuhanura n'ubugwaneza, utamurya umutima. Kuko hariho abantu yariko araguhanura ahubwo agutera gukora amakosa gusumba, atuma uba rebelle. Kubera iki? Inyifato agira imbere yawe. Urazi ko ingeso z'umuntu nziza zishobora kubera umuti umugenzi we. Niya bimugoye ukamubwira ati ntaco uyu munsi byanse, ariko ejo bizoshoboka, komeza, antuka hariho progression, komera, ukaguma umutera intege. Uko natwe Kristo adutera intege buri munsi, muyera duhora hagufi. Imbabazi z'Imana ziduhora ko buri munsi. Yaba Imana yaduhanira ku makosa dukora, nta muntu aba asigaye. Natwe Imana itubwira ngo tugiriranire imbabazi, dukomezanye, dushigikirane. Ariko urazi kubona nk'umuntu yagiye mu ntege nke, aho kumushigikira, kumubwira uti mpore, komera, birashoboka, ejo bizokunda. Noneho ukaca umutuka, ukaca umwararaza, ukaca uvuga, urumva? Noneho ubu umutumye gukora nabi gusumba. Kuko ega Satani ugiye kadakubwira. Burya twebwe abana b'abantu, hari abantu babiri batugendanira. Hari abamarayika batugendanira, hakaba n'abadayimoni batugendanira. Iyo hari amajambo mabi ariko aratuzako, canke nayo twiyaturira ubwacu, tuba duhaye inkomezi abadayimoni yo gushitsa ico turiko turavuga ku buzima bwacu, canke ku buzima bw'abacu. Iyo tuba turakubi amajambo mabi, abadayimoni baca bashitsa ayo majambo. Natwebwe ayo tuvuga, abadayimoni bayadushitsako. Iyo turiko tuvuga amajambo twatura ayi majambo y'ibyizigiro yo guterana intege, marayika w'Imana agira iki? Aca ashitsa ayo majambo turiko turatura ku muntu.
murumva rero ko dufise uruhara rukomeye rwo guhindura ubuzima bw'abo tubana cyangwa dufise uruhara rwo kubwica. Haleluya, haleluya. Dufise uruhara rwo kwica cyangwa gukiza. Rero umuntu urashobora kumutransforma ukamuba hafi. Je ndazi ntaheza abantu benshi, je ndazi umuntu yisuzugura ko yari muraba mu maso ntiyari na mwiza gose, akumva n'abafise umugabo mwiza, kumva agira ama complex, akumumenga ntibakwiranya, akumumenga nti urabibona. Hamwe umuntu yisuzugura ariko umugabo aranka, aravuga ati no, aramuduza. Uyu munsi n'umugore ari au top. Ariko ibyo byose byavuye hehe? Byavuye muri effort y'umugabo wiwe. Rero natwe uyu munsi twisuzume, turabe ingene turiko turafasha abo tubana mu ntege nke zabo, kuko natwe Imana idukomeza buri munsi, natwe dukomeza abandi kugira ngo bashike ku rugezo rwiza twishimira kandi rushimwa n'Imana. Imana yo mwijuru rero ibampezagirire. Imana nye n'imbabazi n'urukundo, sindambirwa kugushimira ukuntu twihanganira mu ntege nke zacu, uhora udukomeza uko bukeye nuko bwije. None reka natwe tugira inzara n'inyota yo gukomeza aho turi kumwe, kugira ngo twubake ingo zimeze neza, tube muri societe iryoshe, kuko nta bandi bo kwiryosha, ni twebwe nyene, kuko ni twebwe wayihaye. Urakoze, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.